Haleluya. Uko wewe irera ni kurera umwana wawe. We ntiwoshobora kurera umwana nawe utarezwe. Impanuro yawe ishobora kugira impact, ishobora gufasha umwana ni inyifato yawe. Bakunzi ba Kanani TV, ndabaramukije amahoro ya Kristo abane namwe. Rero ndanezerewe kubona Imana isuye kuturonkera akanya keza nkaka ngo dukomeze kuganira amajambo y'Imana. Ariko mbere ko dutangura reka tubande twishire mu biganza vy'Imana. Mana nyene ububasha, Mana yera, Mana nziza, ndaguhimbaza, tugiriye neza, utuvyuye amahoro kandi duhaye umwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe. Erega ijambo ryawe n'umuti, ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe Mwami Imana niryo ryashyizeho imfatiro z'isi, ijambo ryawe Mwami wanje riramburuza impongo, ijambo ryawe rirakomeye. Nyemerera rero uhezagira abantu bose bagiye kuryumva kandi nanje ungirire neza jewe ngiye kuritanga. Mwe muyera sinzorambirwa kugusaba no kukwinginga ngo umfashe kugira ngo mbere umugisha banyumva. Ndakwinginze uvomerere impwemu yanje ni connecta ku yawe kugira ngo ijambo ryose mvuga rigire ubushobozi bwo gukiza no guhindura. Hama icubahiro cose nishimwe ryose bibi vyawe nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Tumaze imisi turiko turaganira itegeko ryahawe abana, itegeko ryahawe abapapa, ryahawe umugabo, umugore. N'uyu munsi rero tugira turabire hamwe itegeko ryahawe abavyeyi anvera abana. Haleluya. Uko bakwiye kurera abana, uko bakwiye gufata abana, uko bakwiye kubera icitegerereza abana. Haleluya. Kuko n'umwana kugira ngo abe mwiza, umuvyeyi arabifisemo uruhara runini. Kandi no kugira ngo umwana apfe, umuvyeyi arabifisemo uruhara runini. Imana idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Banyefeso igice ca 6 turasoma umurongo wa 4. Uravuga ngo namwe base ntimugashavuza abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Amen. Murumvise yuko ijambo ry'Imana rivuze ngo namwe bavyeyi. Umva ijambo ryari ryasabye abana kubaha no kugamburukira abavyeyi, ariko n'abavyeyi hari ico basabwa. Kuko hariho igihe n'ukuri umuvyeyi atuma umwana akora nabi. Haleluya. Umuvyeyi atuma umwana akora nabi kubera inyifato yiwe. Kuko umwana umukozi w'Imana yatwigishije mu minsi heze yaratubwiye ko abana bashobora gukomereka mu buryo bwinshi. Umwana ashobora gukomerekera mu nda, kuko umwana yari mu nda ngo arumva cyane gusumba umwana ari hanze. Rero nk'iyo umuvyeyi ashoboye gushwanira umugore ntibumvikana afise inda, bikomeretsa umwana ari mu nda. Iyo umuvyeyi banse nk'umwana ngo bayikuremwo inda, umwana arakomereka, umwana aramererwa nabi kuko aravyumva, arumva ko yatawe. Mwarumvise ibikomere bitegwa n'ukwankwa byahoje, mwaravyumvise. Umwana rero yari mu nda murumva ko akomerekera mu nda. Bisigura ngo umuvyeyi igihe agiye asamye inda n'umuntu akwiye kubahwa, n'umuntu akwiye gufatwa neza, n'umuntu nawe nyene akwiye kwifata neza, kuko abatwaye ikintu gikomeye mu nda yiwe, abatwaye ihanga rikomeye. Haleluya. Kuko urumva ko umwana ashobora gupfira mu gusamwa, arashobora gupfa ari mu nda. Haleluya. Kubera iki? Kubera inyifata abavyeyi bagize igihe bafise umwana bariko barabonana, canke igihe umwana yamaze kuja mu nda, canke mwivuka ryiwe arashobora gukomereka. Rero umwana igihe yavutse, ubuzima abavyeyi babayeho kuva ku munsi umwe gushika ku myaka, ngira ni imyaka oya dare n'imyaka 3-4, yakira ubuzima bumukikuje ibiri wabo. Ni waba uri umupapa ashwana, uwo mwana azokura ashwana. Ni waba uri umugabo atukana, uyo mwana azokura atukana. Ni waba uri umumama avugira hejuru, uyo mwana azokura avugira hejuru. Umva inyifato mufise ni umwana yakira.
Haleluya. Uko muvuga, uko mwitwara, bisigura ngo umwana mutoyi ukwiye kugerageza uburyo bwose. Haleluya. Uburyo bwose umwereka, umujyana uko wewe wifuza ko azobejo. Haleluya. Ico wifuza kumuha ukimuha muri iyo myaka. Haleluya. Ukimuha muri iyo myaka akiri umwana mutoyi acyakira ubuzima bumukikuje. Haleluya. Rero ngo abavyeyi ngo ntimukababaza abana banyu, ntimukabababaze. Urumva iyo umuvyeyi yifata nabi ababaza umutima w'umwana, kuko bahinge ndababwira, twese ubwo buzima twarabuciyemo turabana. Urazi ko umuvyeyi wawe hari ibintu ubuzi ko adashobora kubakora. Uri umuntu idealize, n'umuntu ubona ko ari umuntu w'igitangaza, n'umuntu ubuzi ko ashoboye byose, n'umuntu ubuzi ko adakora ikosa. Rero igihe umwana ataye icyizere ku muvyeyi wiwe abamukomerekeje bidasanzwe, akabona amakosa umuvyeyi akora ntibishobora gukwigwa mu marangamutima yiwe, biramukomeretsa agahwera. Rero hariho n'abavyeyi usanga bafata n'aba bana babakubita, babakorera amakosa batabaha ibikwiriye kandi babifise. Urumva abana barakomereka cyane, barakomeretswa n'abavyeyi. Rero muvyeyi uri kuranyumva, ijambo ry'Imana ririko rirakubwira ngo namwe base na nyina wiyumvemwo, ntumve ngo nise gusa, nawe mama. Haleluya. Nawe wiyumve ngo ntimugashavuze abana banyu, ngo ariko mubarere, mubahanura. Urumva hinge nkubwire ikindi kintu ukwiye kumenya nk'umuvyeyi. Impanuro yawe ishobora kugira impact, ishobora gufasha umwana, ni inyifato yawe. Ni inyifato yawe. Jewe ndatangazwa n'abavyeyi yakubwira ngo wa mwana we ntugataha ijoro, nawe urara mu gahinga. None nkaho wumva umubwira iki? Umubwira ngo ntarare mu gahinga, nawe urara mu gahinga. Uwo mubwira wa mwana we ngo reka kuvugira hejuru, ngo vuga buhoro buhoro. Nawe iyo uvuze n'abari ku kilometero 10 bakumva. None wumva ivyo bintu yo bikura hehe? Wa mwana we reka kubikinebwe, byuka karukore. Nawe ntashobora no kukubona ufata n'umukubuzo ngo kubure mu nzu. Wa mwana we wandi usatse igitanda cyawe, wa mwana umve nawe nta nakimukora. Urumva bisigura ngo umuvyeyi ikintu cyambere gikomeye gituma umwana agira ubuzima bwiza ni inyifato yawe, niyimurera gusumba amajambo mubarira. Haleluya. Amajambo atagira ibikorwa ntacamaze, nta bushobozi agira. Rero ukaba uri urerera umwami. Haleluya. Umurere uko wewe wirera. Haleluya. Uko wewe wirera ni kurera umwana wawe. We ntiwoshobora kurera umwana nawe utarezwe. Biragoye. Ikintu utanga kitari muri wewe nta na kimwe kimara. Ariko ikintu utanga kiri muri wewe kigira ubushobozi, kuko ababona akarorero. Haleluya. Rero ngo mubahanura, umuhanure. Kumuhanura nakubwiye ngo umuhanura ivyo nawe ushobora. Icyo udashobora wewe urashaka ukireke kumubwira, ntaca azokora. Ariko icyo ukora ukimubarire. Haleluya. Icyo akubonako ukimubarire. Atukubwira ngo ntuje gusambana ubu uri burasambana, uzomubwira ngo ntibiwe nawe wiba, uzomubwira ngo ntubeshe nawe ubesha. Icyo udakora ntuzokimubarire. Ariko ugerageze nk'umuvyeyi umenye ngo uri kurerera Imana, kandi Imana iri kwirakubarira ngo umuhanura ivyo nawe ushobora. Haleluya. Haleluya. Nguko umwami wacu agomba. Ivyo nivyo umwami wacu agomba. Haleluya. Ko tuba abavyeyi beza bicitegererezo, abavyeyi bakunda abana babo, abavyeyi baproteje abana babo. Iyo ukora amakosa imbere y'abana ntuburi kuramuproteje, uburi kuramu expose kugira ngo nawe akorera même chose. Rero nahawe muntu w'Imana wisuzume urabe by'ukuri kuri kurarerera umwami. Haleluya. Kuko abana sabawe. Abana sabawe, abana n'ab'Imana, abana n'ab'igihugu. Igihugu rero gikenewe ko ukirerera neza, kuko abana nibo bazoba bategetsi bejo, nibo bazoba abantu, nibo bazoba abasirikare bejo, abapolisi bejo, nibo bazoba abakomeye bejo. None niba uri kuramurera nabi, wumva igihugu kizoba kiriko kireja he? Kandi Imana nayo uri kurayirerera, kuko igihugu iyo kimerewe neza
n'inzu y'Imana imererwa neza kuko haba havuye abantu bazima. Hari umukozi w'Imana yavuze yitwa Desire, niwe yavuze ngo mu muryango ngo niho hareregwa abaperezida, niho hareregwa abaministre, niho hareregwa abantu bakomeye, abapastori, niho hareregwa abantu bakora ubuziba b'ibihangange, ngo kandi muri iyo miryango nyene ngo niho havuka imboregwa za mayibobo, abadroge, ngo bose bavuka muri iyo miryango. Rero bisigura ngo aho hantu duteza kuhabera amaso kuko umwasi nawe arahagaze, kuko arazi ko umuryango awusambuye abasambuye vyose. Haleluya, kuko vyose bipfira hehe? Bipfira mu muryango. Rero nahawe muntu w'Imana nk'umuvyeyi kuraba neza ngo mbega je uyu munsi mpagaze gute? Uri kurakorera Imana mu kurera abo bana. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Imana data rugira vyose uri mwijuru, ndagushimira kuko watugize abavyeyi, none ndasenze ngo ugenderere zina muvyeyi wese ahari, ishire ku munzani yirimbure. Hari abaho yatiriganye, haracariho chance ya kabiri, kuko Kristo nta kindi camuzanye mw'isi, yaje gutabara, yaje kubohora babosha, yaje kugirira neza abazimiye. Mwami wanje ugenderera umuntu wese, mwemuye ugenda usesa umutima wa buri muntu wese wazimuye azimuruke, ko dufise Imana dukunda kandi dutegeye ibiganza kugira ngo itugirire neza. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.